Abanyagihugu bo mu mitumba ya Ciri, Ruhama na Gisuka muri komine ya Kiremba intara ya Ngozi baganiriye na RPA bamenyesha ko umutekano wabo uhungabanywa mu masaha y'ijoro. Abawuhungabanya n'umugwi w'imbonerakure ziba ziriko zirakizura mu masaha y'ijoro mu vyo bita ugucungera umutekano. Uwo bahuye batamuraba ryiza arahabonera ibara nk'uko bishikirizwa n'umwe mu masoko yacu. Itariki 26 ariho bamfashe baramukubita arasaya mbere aramugasha. Ejo bundi ku munsi wa kane mw'ijoro itariki 13 z'ukwezi kw'indwi uyo mugwi w'imbonerakure n'ubundi warongeye uratera akavuyo akajagari mw'ijoro ku mutumba wa Ciri aho hakubise abantu benshi cane. Ubabaye cane akaba ari uwitwa Mapine aho bamusanze mu kabari hanyuma bakavuga bati yuko ata burenganzira afise bwo kugura icupa mu kabari na kamwe ko muri ako karere, bituma rero handuka akavuyo arakubita arashaya. Uwo mugwi w'izo mbonerakure ntukorwako ngo naho wokwitwarirwa kubw'abanyagihugu bavuganye na RPA. Muri kino gihe abanyagihugu basaba ko bokingirwa umutekano n'indongozi za komine. Sandaro Kagwe akarongora n'imbonerakure yitwa Toto n'uwundi yitwa Mizero wari umugwi munini w'abantu nka 50 bose bitwaje ibihiri. Rero ico twasaba nuko iyo migwi yotuzwa ko aho gucungera umutekano barawuhungabanya. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwagerageje guhamagara kuri telefone Uwizeyimana Emmanuel musitanteri wa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi kugira agire ico abivuzeko ariko turamukena.